GM Films, good news films, double favor without limits. GM Films, good news films, double favor without limits. Akamuna byukuri Akamuna Akamuna byukuri Akamuna amacakubiri afatiye ku madini amacakubiri afatiye ku ntara n'amoko amacakubiri afatiye ku madini kwica imice n'isangano mu bakozi b'Imana by'ukuri Akamuna Akamuna byukuri Akamuna Akamuna byukuri Akamuna. Tabikora twari kuvyita ivyande mugagama muyibona ari mu mashimwe iyo kuntu usanga amashimwe ariko arinjira namwo no mu ndimi ngo twari kuvyita ivyande ni nyamama none kandi inyama zijanye n'umunezero none gute iyo mawa tabikora twari kuvyita ivyande none kwavyikoreye no gushima tugashinye iyo mawa tabikora twari kuvyita ivyande none kwavyikoreye no gushima gusa iyo mawa tabikora twari kuvyita ivyande none kwavyikoreye no gushima gusa. Uwiruka ntasigabasha mwese ndabafise umviriza inda ku butaka mwaranyishe mundungika ikuzimu nanje kuri ino ncuro inje kubatora iyo mwanshize haba ariyo tubana nakari bikundanye birajana izina rya Yesu abazimu bashi hunga mamuhunga nimugire ikibazo nimundungitse mu mwonga naho je nta kibazo kuri ino ncuro iyo mundungika hose turajyana are uwinyagaza atangura kugenda mbere nza ndamusangayo hakagira uwuhumura iyo mihofo ngo arandavye mwese bitwe hasi Chachaka ugarako kayo urumva ingene muguma muteza akajagara abavyeyi bamperekeje
hama rero nkuko nabibabwiye ivyabaye byarabaye kandi ntituri busubize iminsi inyuma ngo tubihindure. Mu by'ukuri amakosa yarahabaye ariko ikosa ntirikosozwa irindi, kandi umunyantege nke ntakenera umunyantege nke mugenzi we, ariko akenera umunyenkomezi kugira ngo amushayure aho vyankiye. Mama wanyu kuza hama mukamuhunga n'amakosa mabi mwakoze. Ico nasaba rero nuko twomuha akanya tukamwumviriza tukumva kwanza n'icyo tuyagira icyo arico. Mu bisanzwe nanje niko ndavyumva, reka dutsindisha avukesi tumwumvirize. Erega hari igihe usanga aja ahetse ibisubizo by'amasengesho twasenze. Okay, nkuko mubivuze reka tuzomuha akanya tumwumvirize. Umugani wa wundi ntawusha ataratera, ariko condition imwe gusa mubinyemerere kandi iki kintu tucumvikaneko. Nkadusanga kiboshwe nimwe mu mbi y'amacakubiri. Bantu b'Imana jewe ntituzocana uwaka. Aho hantu kabisa muzohambabarire. Yemwe muvuze neza cyane nukuri icyo cyegana. Hama genda telefona mama Izo amuduhamagarire. Ibisigaye byose je ndizeye ko bizogenda neza, Imana izobihagararamo. umwana wanjye arapfuye by'ukuri. Mana kuki wabyemeye? Bien, burya icyatumye ndaguhamagara kugira tuganire ni cya kibazo nyine. Burya nabonye ka Feba kagomba kumvamo nkoresha system yo gukirukako sinkubeshe bukakimajije amaguru mama. Hajya Feba ntiyarazi wari karakina nawe, ntiyarazi kari kashaka kurira igiti kiturigwa, kandi nawe ndakuzi ko utoroshe. Hajya atajya gufata ingingo yo guhunga, ndazi ko ari kumukosora pe. Erega burya kudahana imbwa bigwiza imisega. Je ibintu by'Imana burya sindanashaka n'abantu bavyinjiramo cyane, je kuko nishakira ivyunguka. Hajya n'ubutumwa mvuga hari ibintu by'agaciro ntirigwa ndavuga ko by'abantu bashaka kuja mu ijuru. Erega bakirisi ubu babwiye ukuri baraguhunga, bisaba ko batekenika kiga mayeri yose yo kugira bagume bakuriko. Hatari uko nta mukristo n'umuzo usura kubona. Hanyuma bienve ikibazo ni cyakindi nyene, je nifuza kusubirira Feba nta kindi. Aho rero howe nakuri ko Imana fish iyo nkuru ndakiranye ugweze kuko je urazi nta kibazo mfise na jewe akanoti ndagakeneye. Abaja muri mpwemu baja muri mpwemu jewe ico nzi neza ngaha ni muchezo wa pesa tu. Papa mwaramutse. 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 Ugiye Hari akantu twagira dutore ngaho kuri botike. Mwari mudukeneye? Oh. Okay, genda nta kibazo. Sawa. Mchezo wa pesa. Kanyana, je ndavye ukuntu undondera agasakisaki amatelefone rutavanako, none turi kumwe ugumuhoze wanse no gufata ico kunywa, ufise ikibazo nyabaki? JP sinzi ukuntu kwa ino bikubwira. Muri no misi turakubititse, turatesetse.
Jay ijoro n'umurango turakubitwa umuzimu wa fidelite ntiduhaye amahoro nta na gato aha mubiri wose nuzuye ibiguma ibikomere nawe ngo bazi Imana reka sha we fata ico ushaka cyose baguhe nta kibazo ariko je vraiment nta kayaba guvise Sorry gato tugende buke dutahurane neza uriko uravuga umuzimu Kanyana burya je mubona nawe uranizera neza ko barinda yari wewe na mama wawe none ubutangwa kuyizanisha ibintu by'ubwoba ngo imizimu ntibaho hari ibintu bahora bavuga ngo amaraso arahuma wewe nico kibazo ufise ushobora kuba wagwaye hahamuka urumva wowe tekana nka jewe ibintu by'imizimu ntunzare ntavyo nizera urya yarapfuye twarahejeje idiri twarayimaze kandi agapfuye kabazwa ivu reka ko butwenga umuntu ndababaye ibisi bikino je ndiko ndakubwira vrema umuzimu wa fidelite naho nja musi y'urutara usangayo nahantu namwe mfise ukwihisha Kanyana je ndibaza hari ibintu biba bidakwiye kudutesha umutwe nk'ico kibazo ni kibazo gisanzwe cyane umvize ndakubwira ikintu kimwe nimba koko ivyo vy'umuzimu sindabitahura neza nimba koko ari ivyo nta kuntu none tworondera umuntu w'umufumu akaraba ukuntu agahinyanyura neza akadukorera akantu kaga system nimba ari n'umuzimu naho bawuzirika ugume iyo ntusubire kandi ugutesha umutwe sinzi uko vyumva JP urazi kwica kintu nanje nene naciyumviriye vraiment nane naciyumviriye ariko ndavuga ati reka mbe ndabangira sindagifatira umwanzuro neza nyamba ari ibi bintu twakoze vraiment biriko biratugaruka ingaruka zavyo je ndiko ndabona twese zidushikira agimba utarashikira twe namawe turarembye urazi ngo nitwakubiswe ejo gaje ejo narakubiswe ndongera ndakubitwa ndatota jayipi umuzimu wa fidelite nutanga igiti ngo usikaze cyo bicara kinzanye narinje kukubwira ati muhungu urakaba wicunge umuntu wese afite ico yakoze je nabonye ko turiko turazirwa ko twe namawe twaramaze gukamatwa je cari cyo narinje kukubwira kandi na mugenzi wawe ureza kubimumenyesha yicara bizi ko twahagurukiwe reka je ngende cari cyo cingenza nico cy'umupfumu reka tucimvire turabukuntu twese twozogira hamwe Ereka Akamuna byukuri Akamuna Ereka Akamuna byukuri Akamuna amacakubira afatiye ku madini amacakubira afatiye kunara n'amoko amacakubira afatiye ku madini kwica imice Beni hajya Imana irazi kwihuriza ibintu urazi ko nari ngiye ntakuyagishije Imana nyene irasa ukuntu yitondekera ibintu vyayo reka shabe ndakubwira iki urabona kuva nshikajya muri eglise hari ukuntu hageze bambwira ko numva ngo witwa Benita nanjye nitwa Bienveni igitima kiratangura kirakubita ari iki hari ukuntu nzijyanwa bazikubita hakugira ngo amatwi yanje yumvirize ujya mu diho wa Seben ahubwo nkumva amatwi yanje rikambwira ikindi kintu ingoma ikavuga mu mutwi wanje nkumvamwo Benita Bienveni bigazubira nkumva ari bi 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 kandi bakaba ari mutezi w'inkuru bishitse hiye Benita no ntabwo ari inkuru bisanzwe umutima namwe mu mweranda biranyemeza ko hano hano ari inkuru y'urugendo rw'ibihe byose ahubwo shabe ndakwiriye nitwirirwe turatakaza umwanya ngo twari umwanya reka umpe contact ndaza gukondekera ndakuvugisha hanyuma uzo umwanya twicare tubivugane ko dutuje ntacyo bigutwaye
Okay, turasubira. Saison. Urya jewe numiwe natwenze nabuze nyene n'ubwo ndavyakira bro. Urazi nari kumwe na Kanyana. Man urazi ko yaje ngambwira ko umuzimu bumwe yapfa ngo gumuza ngo bakubita. Bananje baze sinabitahuye. Gusa kweri ikintu natahuye ni kimwe. Abagore vraiment bari n'ubwoba mama yangu. Abagore. JP. Ibi bintu urazi ko bidasanzwe habe na gato. Ibi bintu birimo ikibazo. Kandi nakubeshe ndumva neza ko binkozeko. Burya hari ikintu nigeze ndakubwira. Mbe urazi ko kuva umunsi wa mbere ujya mukobwa ava ntarigera siba na rimwe kumurota. Bo umunsi wa mbere yambwiye ngo haragoye ukuboko gufata inkota kukavisha amaraso. Yongera ambwira ngo kwaka ubuzima umuntu uzi neza kutabumuhaye abenshi babifata nk'ibintu bisanzwe, ariko ico kintu ngo kirimo umuvumo ukomeye cyane ku muntu yishe, ndetse kandi si ku muntu yishe gusa no ku ruvyaro rwiwe ngo ni umuvumo ukomeye cyane. Ariko ndi kubona umenga wuri kuratwenga mu bintu biri seriye nk'uko. Rero mfatiye ku byo Kanyana yakubwiye nkaca nze nkabihuza n'ibyo maze imisi ndota, ahantu ndabona harimo ubutumwa, ntabwo ari ibintu byo gufata minenero. Saison, wowe kubirota ndibaza ko ari ibintu bisanzwe kuko ryari rya mbere ukoza amaraso, ariko ivyo biratandukanye n'umuntu yoza kubwira ko yiboneye umuzimu waje uramukubita inkoni. Bro, ivyo biratandukanye sana. Yeah. JP, nubwo ndiko ndabona umenga uri kurakomanaza umutima, ushaka ubyumve harimo ikibazo, kuko ndibuka neza ko umunsi wa nyuma na Murose yambwiye ngo umuntu wese azi ko yagize uruhara mu igandagurwa ryiwe ko atazigera mureka ngo atekane. Ibyo ni ibintu bisanzwe mane, kandi juze urankurira uborofu imbere yanje. Ibintu vy'imizimu muguma muza mumbwira nibiki je ko ataraza ngo anyiyereke nanje aze kuri jewe JP ndamubone live nkuko muvuga ngo muri ko muramurota cyangwa muri ko muramubona. Umunsi azoza nkamwibonera n'uwo munsi nzovyemera. Ayo maraso je sinayakozemo. Ama rero jewe ngira umunyeshure nize muri interna. Iyo interna hariho umupasteri yakunda kuza kudusengera cyane. Uwo mupasteri rero yari umukozi w'Imana vraiment twemera, kandi yarakoreshwa ibitangaza. Ariko rero cyo gutangaza hari abahungu twigana muri interna bari bipinga, baramupinga ku rugero ruteye ubwoba. Hanyuma igihe kimwe uwo mupasteri yateguye igikorane cyo kubohoka. Abo bahungu barategura bati tuzogenda muri ico gikorane kugira tumumara amazi. Ati tuzogenda nitutahinduka muzoca mubona yuko ari njyajya, ari umutekamitwe, atabitangaza akoreshwa. Barabikoze, baraza mu gikorane. Uko baje ni nako basubiye inyuma, nta cyahindutse, ntibahindutse. Shaka ndakubaze rero wewe kesi ya umukozi w'Imana, wibaza yuko kudahinduka kwabo bahungu ari uko Imana yananiwe kubahindura, cyangwa wibaza ko batahindutse kumva izihe?
bof sindiko ndahamza neza iyi nkuru nteye ariko icyo nzi ni kimwe nuko Imana yo mwijuru dusenga twizeye itabuze ubasha bwo guhindura ushaka guhindura ariko icyo ntariko ndatahura neza ni iki kintu cyatumye bano bahungu binjira mu nzu y'Imana bagasohoka uko binjiye bagasohokana kameremere zabo bagasohoka batuma inkungugu mbere banigamba ngo mwabonye ko tutahindutse so rero nicyo ntariko ndatahura cyonyine icyo rero ni nacyo gikomeye icyatumye bajya bahungu batabona ubwiza bw'Imana nuko bagiye muri icyo gikorane bamaze gushira amagufuri mu mitima yabo bagiye kunyinyurana n'Imana. Imana nayo ntipinga n'abantu nkuko ubizi ijambo ry'Imana rivuga ngo mpwemu wanje ntazokwamara nyinyurana n'abantu b'inyama n'amaraso. bof iyi nkuru irimo ubwenge bwinshi pe kandi yerekejwe n'ubutumwa bwiza bukomeye ariko none iyi nkuru mpaye irahuriraho n'impanuro avuze ko ushaka kumpa imbere ko tutangura kuyaga. Ego birahuye cyane Kesia, iki kintu nacibukije n'umunsi twicarana wewe hamwe na Nina ndiko ndabahanura yuko twomwakira mama hama tukamwumviriza. Rero ndavye uburakari wari ufise ujya munsi uri kuravuga vyanyeretse yuko ugifise ishavu n'ibikomere mwatewe n'abavyeyi. Njangira ubwoba rero yuko nubwo mama yoza yohava asanga umutima wawe ukiriko amagufuri ugasanga ivyo yovuga vyose vyobura aho bimenera bivanye no ku mutima wawe wowe ukiriko amagufuri. Umviriza rero Kesia ndaguhanure, burya Yohana yari integuza kuri Yesu, ni nako nanje nifuje kuba integuza kuri wewe kugira ndabe yuko iki kibazo kiri mu muryango wacu twokirandurana n'imizi kigahera burundu. bof Imana iguha umugisha cyane ukuri tuva umutima wanje ubohotse kumbi n'impwemera yagutumye bitewe n'iyi nkuru nteye iherekejwe n'impanuro bitumye mbona uruhande rwanje nukuri biramfunguye amaso binyubukije ijambo riri mu gisabisho cya Dawa twese rivuga ngo utubabarire ibyaha byacu nkuko natwe tubabarira abatugiriye nabi. Bisigura ngo niba tudashobora gutanga imbabazi ntituba dukwiye no kuja kuzisaba ku Mana. Rero bof urakoze cyane Imana ikomeze girire. Icyo nize nuko nakwiye gukomanaza umutima mu kiganiro tuzogirana na mama nzokwinginga mpwemu yera atuzabane natwe atworoshe imitima adushoboze kuzotahurana kandi azi neza kubera Imana bizoshoboka. Beni, ndakwibarize mwana. Umuntu witwa Kesia na Nina wabubaza? Kesia na Nina nobayoberwa gute? N'abagenzi banje kuva kera. Gusa haheze igihe kinini yatwaraburanye, ariko ku rundi ruhande ndabitahura. Barya abana baragize ikibazo gikomeye mu buzima. Ibibazo? Yesu. Yo. Inkwari rafatiwe mu mutego. Umviriza mwana nje ndakwisabira ikintu kimwe. Mpera ikintu kimwe kamwe idonido. Umbarire ku murongo. Atana kimusigiye inyuma. Umbwivyo bibazo bagize. Nje ndakwereka ico nikorera. Mbarira mwana. Emwe akabigatwengwa nk'akeza.
buriya gutangurira muri mpwemu ugahereza mu mubiri nico kintu ca mbere giteye agahinda. Mama, urazi ingene wewe kera wari umuntu hagaze mu bintu vy'Imana vy'ukuri, wari ufise amavuta, ariko raba ubu impwemu ya papa yaramaze kukwandukira. Mama, nibutse ingene wahora uri ku murongo, ariko uno musi ukaba wifadikanije na papa mu kwikika mu gitutu c'agakiza, mu kwirirwa murasahura abantu, by'ukuri birambabaza. Mama, garuka ku murongo w'agakiza nkaho wahoze, niho bavuze kwera ubana na suneba ugasoneba nkaho. Karashize ingano umuhanuzi w'ikinyoma kugira ngo mube muri ba bantu gusa atacamira. Umviriza rero wa mukobwa we, wibonye amabere ucoboza kare wamvyaye wewe, ndaguhaye gasopo. Uri kuravyumva ibintu vy'ubuyiwaye bw'iwawe, ntuzose kundaba ku munwa n'uwundi munsi umwe. Ndakwihanije, ndaguhaye gasopo udakine ko nzokubagira ibisiga ngo bikurye. Urabona ingene watubonye tubaga kumenye twe naso. Umviriza rero wa mukobwa we, kese namuhaye numero yiwawe, umusi uzopima ukavuga ibintu vyajewe na so wawe, uzombona amabara atandukanye, ayera yirabura yasa gute, uzombona ndakubwire ivyo wihaye. Mama, navuga simvura urantunga. Ndagutunga kangahe? Wasanze ndagutunze wewe? Umviriza, ndabigusubiriyemo, nurenga ku kintu cose noba nakubwiye kuco tuvuganya aha, si ugutunga gusa, ahubwo nzogutungira. Ndakubwire, mva mu maso. Dushima Imana koje nawe turahuza, ibibera mu zindi ngo byo na KAmuna turahuza, harabandara KAmuna. Dushima Imana koje nawe turahuza, ibibera mu zindi ngo byo na KAmuna turahuza. Mwana wanje, umuntu arashobora kurara arakubitwa kugeza naho abiruguye nk'umuntu agwaye malaria kwe. Dukubu niho nkibona ko amaraso ahuma kabisa. Umuzimu wa Fidelity waraye urankubita ahantu hamwe niyegura. Turagowe n'ukuri kwe Mana, najewe naraye ndakubitwa. Ijoro ryose sinigeze nshira ku rugohe, ndakubitwa. Mawe ahantu ukuguru sinarura. Nagama uyu muzimu wa Fidelity koko tugiye kubugira ate? Kuwahora uri kapanzi, nta kuntu wapanga mapanga. Hajya mwana mwavuze mbebazi babonye zishya zigira gute? Zamugama. Double favor without limits. Films, good news films, double favor without limits.